Reka ndagwe mu cyane bwa mwaramutse wewe ukurikirana n'urubuga rwanje Apo Business. Ushaka kubona ijya mbere witwa Aponere ni Kampaye, mfise chaîne yitwa Apo Business, chaîne YouTube ndashirira bitandukanye byubaka umuntu mu buryo butandukanye, mu bumenyi, mu bijyanye n'ikibano, mu mibereho, motivation nyine umuntu ashobora kwitunganya, ashobora kwitwara mu kibano, amakuru atandukanye avugwa ku isi twese tukayayaga hano acikwe no chaîne yanje Apo Business. N'uyu kuramutsa cyane ndagwane kaze mu kiyago cyo mu tugiye kurabira hamwe cyane ko ino ntambara ivugwa cyane muri no mwanya. Ubona ko intambara ya Ukraine n'Uburusiya isa niyaheze kuvugwa cyane nabikivugwa gose, ariko no munsi agezwe intambara ya Iran, Israel na Amerika. Mbega igeze hehe? Mbega bari kwiragenda gute? Mbega Amerika yewe muri tugiye byifashe gute? Ku ruhande kwa Israel bimeze gute? Ikigaragara rero muri munsi nuko ino ntambara Iran izosigira isi muri rusange. Soma mwiye isi muri rusange ashaka kunja mu bibazo bitandukanye cyane by'ubutunzi bishingiye kuri petrole n'ibiyikomoka ko bisanzwe biva mu gihugu cya Iran, ariko muri no kino gihe bitagikunda ko bivayo. Kubera iki? Kubera umuhora uzana petrole n'ibiyikomoka ko witwa Detroit de Hormuz usanzwe wugaye, kubera ko Iran yavuze ati uzohirahira ubwato buzohirahira kugerageza guca muri Detroit de Hormuz buzomugize ikibazo. Ubwo rero kuva muhora wugaye, ibibazo byose birahari by'ubutunzi bishingiye kuri petrole n'ibikomoka ko gaz. Kubera iki? Kubera ko haca ibitoro byinshi bigera ku bice 20 by'igitoro bya gaz, petrole n'ibindi byose bijyana petrole, bijyana gaz, ibitoro ibica muri iyo nzira byari bigizwe n'ibice 20% bikoreshwa mu kwisi yose muri rusange, kandi mu karere gusa ka Iran isanzwe itumbereye. Ubwo rero kugeza no munsi iyo murongo iyo nzira irugaye. Ubwo rero no kuba ko inzira yacamwo inzira iri hagati ya Oman na Iran, iyo nzira no kuba ko yacamwo ibintu biva muri za Qatar, Arabia Saudite, Dubai, byose byaca muri uwo muhora. Uwo muhora rero urugaye. No kuvuga ikirere, no kuvuga ko uno muhora none ko wugaye, ibihugu bizotekeza umuntu wugaye, bigore gaz, ube petrole, baramazuka muri gitoro, bizogenda gute muri rusange? Mu gihe Trump yari yasabye Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudage ko bumufasha kugura umuhora, ariko mu nzira mu mwanya wa mbere babanje kuvyanga, ariko ku munsi w'ejo baravyemeye, bavuga yuko bazoterera kugira ngo n'umurongo yonzira ishobore guhita, ariko bavuga bati bizoba mu gihe inzira y'amahoro izoba yashitsweko. None inzira y'amahoro izoba ryari? Ni ryari hazoba amahoro hagati ya Israel na Amerika kugira ngo avyanga ubuze byoroshe ko ibirengana muri no Detroit de Hormuz? Tazi ko bizokunda ryari, ariko bizokunda ryari nyene, nicyo kibazo kihari. Ubwo rero birumvikana neza na neza, ntituzi ko Ubushinwa busanzwe ari somambike wa Iran, basanzwe abo bambere bagura igitoro cyo muri Iran, ntituzi ko bazemera neza ko bagira ibibazo by'ubukene bw'igitoro, gaz n'ibindi bitandukanye bikomoka, ntituzi ko bazemera kubiheba baje kurondera ukundi kunywa mu bindi bihugu, navyo zoce bazimba. Kandi muri Iran hari haboroheje cyane, koko bazemera basubira inyuma baje kuri igitoro kizimvye, bareke Detroit de Hormuz gume yugaye, bizoherera he ntitubizi neza. Ariko icyo bikora, Ubushinwa bwemeye ko buzofasha mu bijyanye na gisirikare, bugafasha Iran, ariko buzinjira mu ntambara. Biragaragara ko buzinjira mu ntambara byeruye, ariko nk'uko n'ibindi bihugu by'Iburayi byagiye bifasha Ukraine, Amerika yifasha Ukraine kugira ibigwanisho bire bishobora n'Uburusiya n'Ubushinwa kubikora kuri Iran kugira ngo ishobore kuguma yahanganye na Israel na Amerika. Ariko kandi hagati y'Ubushinwa na Amerika naho nyene barakorana urudandazwa, byose biragoye kumenya mbega umwe wese hano hantu icyo bazora abacoco no kuraba ko inyungu zumwe zitononekana. Nibaza ko Ubushinwa buzabona buri inyungu zabwo zitononekana. Hagati muri leta ya Amerika, muri leta ya Trump, harimo bamwe batona neza ino ntambara ingene Trump yagiye. Bamwe bavuga bati twe ntitubona ko Iran ari danger kuri Amerika, tubona ko intambara za Iran kuri Amerika tubona aho ziri ntazabona neza. Ubwo rero Trump wakavuga ati jana nagiye gutera Iran kugira ngo umugambi wo guhindura ibashiro nyanganda uhagarare.
nicavuga mu gihe bamwe bavuga bati Netanyahu niwe yoba yarahenze Trump kugira ngo aje muri ntambara kubera ko kuri Israel Iran na Taliban nizo zoba danje kuri Israel kubera ko bari impande yayo ariko bakavuga bati bamwe muri Amerika mu bategetsi bamwe mu leta z'ubumwe za Amerika bavuga bati ni Netanyahu yahenze Trump ubundi twebwe nk'abanyamerika Iran ntabwo ari intambamye kuri twebwe ariko nubwo bihugu none ibihugu by'Uburayi nka Amerika ibihugu by'Uburayi nka Bwongereza Ubudagi Australia France Italy ibihugu bitandukanye bikomeye ku za Espagne bazenda nabo kubura gaze kugira ngo batinja muri ntambara bemere nabo nyene bayibure ibintu bizimba cyane cyangwa nabo nyene bavuga bati twarusheka natwe rero turaje natwe mu bya gisirikare irani tuyikoranire hanyuma twegeza yugurugo ya twadoro muze tutaja mu bibazo bya gaze petrol n'ibindi bitandukanye bica muri nonzi bazokora iki bazuma babiretse mu mwanya mbere ko bavuga bati twebwe Amerika turi kumwe wataguje intambara twe ntituraba cyangwa bazabazana imvugo za gisirikare nabo bashobora gukorana n'ibyo bihugu ca Iran ntaho bizi neza ariko byose mubwira turindira buke buke kumaza binamenya mbega bikoranye na gute mbega bizoherera hehe ariko kandi ikiboneka nuko petrol ikomeza kuduga ibiciro cyane muri Amerika baze kuduga ku biciro bigera kuri 55% no gutandukanye mu Bwongereza handi hose ibijyanye na gaze na petrol byose byaraduze ariko kandi hano none hoho ko tuzi ko Amerika Ubwongereza Ubutaliyani Australia ibihugu bitandukanye by'Uburayi bifise urwego ruhuriyemo ishira mu bahore ngo byitwa OTAN canke NATO none iryo shira murage kujya rijeje gufasha gutabarana hagati y'ivyo bihugu none byo bizuma byatekereje mbega n'izaguma byatekereje ko Trump yavuze ati nitamfashije kazoza ka OTAN kazoba kagoye none batamufasha OTAN zo bisambuka canke bizogenda gute ibi byose bibazo biri kubiraza inyuma y'ino ntambara benshi batari bazi neza kuzogera ku mwanya ikihari benshi batabona neza benshi batayisiguriwe ibihugu byo muri OTAN bagiye inama kugira ngo Iran itegwe Trump yabijemo wenyene ariko ikiboneka nuko Trump aguma agerageza kugira ngo ibindi bivuga kugira ngo ibe ingwano y'ikivunga ariko bamwe bakavuga bati oya nyabona bitwovyemera hagati aho Trump aheruka kwemerera President Putin amwemerera rwakiza Burusiya amwemerera gusubira ku yuko kuvuga Trump yarikuye Burusiya gusubira gushora gaze yayo mu gihe yari yarafatiwe ibihano n'ibihugu bya Buraya kugira ngo bareke kugura gaze iva muri Burusiya mu ntumbero yo kugira Burusiya bugira agashomerwa ry'ubukene bataronka ingufu cyangwa urwanisho zo bagwanya Ukraine ariko Trump yaravuze ati by'agateganyo Uburusiya ndabwemerera ndaburiye ko barashora gaze yabo kugira ngo ibirafasha mu ntumbero yo kuraba ingene biva muri Iran nayo ya gaze muri Iran ya petrol y'amazi ya cyatoro ingene bizosubira kuvayo mu gihe uno muhora wa Detroit muzi batazimeze neza zo wagenze ibyo byo kureka ngo Uburusiya busubire gushora ino gaze n'ibyagiye bihugu byo muri OTAN kubera ko cyane ibihugu by'Uburaya kubera ko bari babonye kwishura kuba ariyo nzira iyo ushobora gutuma Perezida Putin ashaka ibibazo by'ubutunzi gutyo bikazotuma intambara ya Ukraine n'Uburusiya imugora ariko ko yarase kumurekurira bivuga ko Putin agomba gusubira amafaranga rero hanyuma ya ntambara ya Ukraine bezoheze ikomeze ariko byose tukuzobirabira hamwe nyene ibihugu bitandukanye isi ibihugu vyegereye Iran ibihugu bikomakomeye Ubwongereza Ubutaliyani Espagne Ubudagi n'ibindi bitandukanye Ubufaransa Amerika n'ibihugu bindi bitandukanye bazemera yuko uno muhora dutwade umunsi guma wugaye burundu kubwa Iran canke bazabasha inguvu hamwe kubera ngo n'umuhora wuguru mbega Iran ho bizobishobora kwa amahirwe n'umurongo mu bihugu byozamwo mu gihugu zo kongerekana yeyo bishobora ntawe uzi ko yakorera kuno mwanya ifisibanga gasangwa tawuzi byari ryo ariko zo natumenya byinshi mugabe kiboneka nuko ntamesha bihugu kanaka bisikira bisambutse abantu mu gasambuka ibihugu bigacanamwo abakorwa bamwe mu ntibasubire kumvikana amareta gatsanzara nta ntiyumvikane nta nuzi ko bino bihugu byegereye Iran utazabwira Amerika ati turagusavye ibintu by'intambaro byihoze yo muri Iran kubera ngo turonka gaheno kubera ko nka za Dubai zazigeze ku mwanya mwiza w'iterambere za Qatar ku mwanya mwiza w'iterambere Oman iratembere za Arabia Saudite
none Irani yagumye batera ntibazobabwira Amerika ati Trump bino bintu vyihoze twebwe turonka amahoro amahinguriro yacu ntasubiye kumasambugwa tuje kumenya nko vyahora ibibuga vy'indege vyacu bisubira gukora ku mugaragaro ubutunzi bwacu bugumize ku mwanya mwiza bazemera yuko basambuka kuri iyo ntambara ya kabiri na Israel canke na Amerika na Israel canke n'abazava bihinduka bino bihugu bizogenda gute bazihinduka Iran bazihinduka Amerika na Israel bizogenda gute so batumva byinshi ariko kiboneka cyo nuko ubutunzi bw'isi mu myaka imbere bibanarije gutya ino ntambara igakomeza ubutunzi bw'isi muri rusange burashobora guhura n'ikibazo kubera iki kubera ko amamisiri ya kino gihe amadrone ya kino gihe atera ku mahinguriro y'ubutunzi cyane ya gazi petroli amazutu n'ibindi bitandukanye ubwo zo tumenya byinshi ariko kaza kino ntambara hamwe yokomera hamwe yobandanya ubutunzi bw'isi buzogira ingorane mu isi irime si ibihugu byo muri gusa Amerika gusa Aziya gusa Afrika sizojamwo muri gitoro muri gazi muri amazutu byose ibibazo byo bizohaba cyane bizimbe ku mwanya hamuzosange n'ubushobozi bwo kugura kw'abanyagihugu ntibicoroshe kubera ino ntambara burya yaje mu mwanya yaje mu kibanza gisanzwe ari kirumara mu bijyanye n'ubutunzi bw'isi nizera ko tuzongera duhanahana bishasha bigezweho ku mwanya ariko byose bizokomeza kugenda neza reka ngushimire bo muri iyo video yanje nizera ko byagenze neza dusubire ku munsi wundi kumva cyane ko amakuru mu minsi ari meza kandi menshi agezweho ku mwanya aca kuri urubuga rwanje tuzora tuyasangira mwakoze kubana nanje